Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Nuko reka tubaramutse amahoro y'Imana kandi tubaye ikaze inshuti ni wabakunzi biganiro kuri Tarsis Hope Ministry TV. Twatubashimiye ko mudengesho njya gukurikirana ibiganiro tubashikiriza buri munsi buri mukanya. Uyu munsi murabona ko nta aza kuba ndije nyene nkuko bisanzwe, murazi ko hari umugwi dusanzwe dukorana ivyo guhimbaza no gutazira hano, ariko impande yaho murazi ko tugenda tugazana abatumire. Uyu munsi rero turi kumwe n'umushitsi mwaramubonye wanashima mu ndirimbo twabashikirije ubushize. Uno munsi rero mu mwanya wihariye mu kiganiro cihariye turi kumwe kugira ngo tuganire bitari bike nk'umuririmbyi afise indirimbo amaze kuririmba, amaze gushira habona. Turaza kumenya ni iki cyatumye yiyumvira kuririmbira Imana mu gihe abandi baririmba ndomboro ya soro ndomboro kandi ngo barabironkamo n'amafaranga, ariko kuririmbira Imana sinzi ngo bimaze kumuha ngahe. Ibyo byose turaza kubica hirya no hino muri kino kiganiro, ariko kandi ndabibutse kuri mikro kari je nyene protector akingiwe mwite Mr Polo nkuko biba bisanzwe bimeze. Mba ndabakunda imisi yose nta nubwo nzigera ndabakunda sana. Nuko rero reka imbere yuko tubandanye ibindi manze ndamwakire umushitsi wacu. Mwaramutse? Mahoro meze neza? Ndashima Imana cyane. Yego. Ku nshuro ya kabiri turakwakiriye mu bwami bwa Tarsis Hope Ministry TV. Wiyumva gute? Numva nezerewe cyane kongera kuba mu kino kibanza. Muri uyu mwanya numva nishimye cyane nk'ubiteye n'ubwoba. Ndanezerewe cyane. Zakwe cyane. Naho biragaragara nabari barakurikirana barabibona. Barayibona kari sawa nabonye. Kirundi bavuze ngo sagaseseshwa rumuri. Oya biba byiboneketse. Ajya gusesesha urumuri urazi ico bisigura? Oho, je bigani kari uyizi. Urumurundi kweli. Ndumurundi. Urumva gusesesha urumuri ni ikintu kiba kitaboneka neza kugira ukibone. Urumuri muraruzi mwese, ucugenda uragira umurika ugira utebe ukibone. Urumuri rw'amahoro. Buno rero wewe akuzuye ntikamuri ko biragaragara. Nuko ni mazina yanyu muyidondore mwidondore ko aradukurikirana kumbure batashoboye kubabona muri ca kiganiro ca ubuheruka. Amazina yanje nitwa Ntihabose Jiva. Ushaka kunyitwa Gigi Love bivana ku vyumva Gigi. Fise mesh. Gigi Love. Yeah. Akomoka he? Moroyigi, naje mva Moroyigi. Kandi abantu bo Moroyigi yashakano ka love kaba kariko n'urukundo rwishe. Fishu Love, Gigi Love, Easy Love, Muhile Love. Abo bose n'abantu banje tuba turi kumwe gatano kuri kagenzi kako. Nuko hanyuma Jiva, imbere yuko twinjira neza mu kiganiro ndagomba mbwire wewe watangiye kudukurikirana ryari muri Tarsis Hope Ministry TV, kimwe mu byatumye uvuga uti nanje ndakeneye umunsi umwe kuzogendera rya televiziyo? Ndamaze iminsi ndabakurikirana muri kino kiganiro. Umunsi umwe nako ndatembera ku mbuga ngurukana bumenyi cya ndabagwako. Utugwako nyine abataba abantu kari abanyamavuta abantu babona gute? Ndavuga ati abantu heza kubabona kubera ikintu bacishitse muteza kugishikako. Ndavuga ngo nzoza kuko nabone kuko mukora ari kuko bizima bati nzoza ndahashike kugira ngo tuganire. Nabonye muri abantu bagaragaza ingabire n'impano cyane kandi mudozi impano kabisa. Nanje nk'umuntu nka je numva mengo sinoheba kuhashika. Urafashe urugendo uvuye mu ntara ya Ruyigi no mu gisagara ca Bujumbura ngoba no muri Tarsis Hope Ministry TV tuba turakwakiriye. Asanze hameze gute nk'umuntu yo ahabona gusa ku ma video? Ni heza cyane abana ubwo nosaba n'abandi batarahabona ubwo barabyaranje bahabone kuko harasa neza n'ibintu biragaragara noneho nabene barabibona. Ubwo bakwiye kuhagera nabo. Dekuri imiryango iba yuguruye, umuntu wese w'impano Imana yahaye ingabirano araza tukamufasha kuyikuza
kugira ngo arushirize gushika kure ateze imbere umuryango igihugu n'ishengera abasanzwe akoreramwo. Nuko Jiva usanzwe uri umuririmbyi. Umuririmbyi. Indirimbo zihimbaza Imana byo sinokurirwa ndabisubiramo ko twarabibonye, ariko no munsi nagomba tuvugane ku ndirimbo zawe kuko ubushize twarateramye mu ndirimbo z'abandi baririmbyi. Mu ndirimbo zawe umaze gushira abona indirimbo zingahe? Kuva nangoye kuririmba ntihaciye igihe kirekire. Ndacyari mushasha ndi muri handi bitongo abana ground barabihinduye ngo naba upcoming. Okay. Maze ushaka kwindirimba imwe ku rubuga rwa YouTube uragenda ukandika nawe se Jiva cyangwa hari gitondo by nawe se Jiva ugaca ubona igikorwa canje. Uravuze ko utatanguye kera, watanguye ryari nimba ucibuka amatariki? Muririmbyi yavuze ngo Yesu ndacibuka umunsi mwiza nakwemereye ko, nawe ngira uracibuka umunsi mwiza wagiriye ko muri studio. Nukuvuga ngo sinibuka itariki ukwezi gusa mugari cyo novuga coco ni mu mwaka uheze wa 2025. Kumbe wewe niho kiza. Niho nkiza. Kaze cyane kabisa. Niho nkiza mu mugwi wo baririmbyi bitwa ba Izimuhire nabo vuba barakwakira. Baba biteguye cyane. Ego umaze niki cyatumye wumva wohitamo kuririmba indirimbo zihimbaza Imana utaririmbye za zindi zitsana agafaranga cyangwa no muri izo z'Imana ngira kanoti kariyo? Okay, je naje kuririmbira indirimbo zihimbaza Imana. Je nta bintu naje ndonderamwo no kuvuga ubutumwa. Ubundi mu magirize dusanzwe dukoreramwo turavuga ubutumwa tukabwira ubutumwa bagenyene bahajyanye. Ni kuvuga ubutumwa tuvuga bwumva bagenyene bo mwishengero ntabandi abantu babwumva. Ninaciye nje ahantu ndiyumvira mvuga ngo ndakeneye kuvuga ubutumwa bwumva abantu benshi kandi bushikira abantu benshi. Niko naciye nje muri umugo guhimbaza Imana ndarimba indirimbo mvuga ngo kugira ngo ubutumwa mvuga bwumve n'abandi bo hanze kugira ngo ndabusangize abandi benshi. Yego, indirimbo ya mbere ari nayo iri ku rubuga rwa YouTube wavuze ngo yitwa ngo hari gitondo. Shira mu gahogo twumve ico gitondo nyene uko kizoba kimeze. Kaduhimbaza Imana ndabumvisha indirimbo hari gitondo kugira ngo nawe urikura nkurikirana uyumvirize kandi gira ikigufashije nawe ubutumwa nawe kugira ngo wumvirize nawe ko hari cyo gufasha kuko hari gitondo nawe kizokubako.
bazoboroka bazicuza ibikorwa bibi bakoze bazovuga ngo kuba twarakoreye Imana tukaba dusigara abatayikoreye. Nimurondere uhoraho bigishoboka kwabonwa nimwidibamira muzogwa mu vyago murondere Yesu azobatabara. Nimurondere uhoraho bigishoboka kabonwa nimwidibamira muzogwa mu vyago murondere Yesu azobatabara. Nimurondere uhoraho bigishoboka kwabonwa nimwidibamira muzogwa mu vyago murondere Yesu azobatabara. Nimurondere uhoraho bigishoboka kwabonwa nimwidibamira muzogwa mu vyago murondere Yesu azobatabara. Bazorira bazoboroga bazicuza ibikorwa bibi bakoze nimwidibamira bazogwa mu vyago murondere Yesu azobatabara. Bazorira bazoboroga bazicuza ibikorwa bibi bakoze bazovuga ngo kuba twarakoreye Imana tukaba dusigara abatayikoreye. Bazorira bazoboroga bazicuza ibikorwa bibi bakoze bazovuga ngo kuba twarakoreye Imana tukaba dusigara abatayikoreye. nuko indirimbo ni hari igitondo indirimbo twumvise ko ari indirimbo nziza cyane indirimbo yuzuye ubutumwa bwiza message tubira ko ari igitondo tuzovyuka tugasanga ibintu bimeze neza ariko kandi kuba takora Imana bagasanga ibintu bya paranganye bimeze nabi cyane. Jeva indirimbo ni nziza cyane courage. Merci beaucoup. Tumenye indirimbo zitubwira ko tugiye kuronka inoti tugiye kuronka amaviza tukaja za buraya kandi si bibi wanashima ariko indirimbo z'ubutumwa bwiza nk'izi zo kugabisha abantu ko Yesu ari hafi nazo twari tuzinyotewe. Niki cyatumye wandika ino ndirimbo muri aya majambo mu gihe abandi bari barandika cyane cyane zo guhimbaza n'izo kubwira abantu ibyo kumererwa neza gusa? Impamvu naririmbye ino ndirimbo nararavye ukuntu twe turagenda abantu twitwa dukorera Imana twitwa abakizwa barokore nabona ukuntu uburyo bariko baritwaramwo ugasanga benshi bakorera Imana
rero naragiye hano ndiyumvira avuga ngo nkeneye gutanga message ku bantu bakorera Imana, hanyuma igihe Yesu yaje ukadusanga basigaye bitwa ko bakoreye Imana. Sino si kubacira urubanza, ariko uravye ukuntu abantu bako bakorera Imana n'uburyo ko baragendamwo, bamwe bamenyereye Imana, abandi gusenga no kudasenga n'ibisanzwe, kandi binjirira mu eglise y'abakizwa. Ivyo biri mu bintu byatumye nandika indirimbo, ni nka message nahaye abantu bitwa ko bakorera Imana ariko batabirimo. No ndirimbo kuvugiye hanze kuva maze kuyisohora, uravye kuntu abantu bari barayikurikirana, abayakiriye gute, abagerageje kukuganiriza bakubwiye gute? Abagerageje kunganiriza barambwiye ko message nabahaye ari nziza, bayikunze, kandi nizera yuko hariho benshi yahinduriye ibintu iyo ndirimbo. Abantu benshi ngo sindabizi neza ngira barahindutse navyonze. Burya Mpwemu Yera niwe aca agenda akemeza abantu we gusoma wavuze ico yagutumye, nawe niwe aca agendaga akabemeza ati hinduka gira gutya, niko babimeze. Waririmbye ino ndirimbo birumvikana, ariko kandi hoba hari umugambi wo kuririmba izindi canke umuntu avuga ati je ngo noririmba imwe gusa vyo babihaye igice? Ibikorwa biri imbere ni vyinshi, vuba cane ndabazana n'ikindi gikorwa, kandi si kera cane. Mfise message nyinshi Imana yampaye zo gusangiza bene wacu turi mu rugendo rumwe, n'abandi bifuza kuja mu rugendo. Izi message bose zirabaraba, kuko na cyane Yesu Kristo yapfiriye twese kabisa. Izi message ntiziraba abarokore gusa, ziraba twese. Indirimbo kuvugiye hanze, woba waritabiriye ibiteramo canke ibikorane, woba waratumiwe ubwawe, hari ico nawe umaze gutegura nk'umuririmbyi? Kuva indirimbo igiye hanze ndamaze kuronka ubutumire, naragiye ahantu henshi ndaririmba mu bikorane. Yego ni keshi kandi narayisohoye cane. Asante sana. Inyuma y'ino ndirimbo Jiva tumwitege kwiki? Inyuma y'indirimbo hari Gitondo, no nishaka indi nyene mwitege ibindi bikorwa biri imbere vyinshi ngiye gukora. Iye iri kuri YouTube, sindagikorera amasanamu yayo, ariko bishobora kwikorera amasanamu mu misi. Rero nivyo biri mu nteguro. Avaye amasanamu ataraza arashobora kuzina indirimbo, bizovana ko umuntu ariko arabitegura. Vyose biva mu nteguro, uburyo bubonetse sawa, butabonetse uca ukoresha ububamfu. Niko biba bimeze. Nuko mutumire ni Jiva, niwe tukiri kumwe kuva mu ntara ya Ruyigi, adukurikirana iki biganiro cyo kuri Transistor Ministry TV, akavuga ati nanje ndakeneye kuja. None ngo yahishikiye arabaganiriye ibitari bike. Uno musi Jiva ari muri management, arafise umumanaginga, nimba yo batari note ziva he ko bino bikorwa nizera ko bitwara uburyo bwinshi. Jiva mwumva na management ndimwo, na cyane ka management asha kugira ngo nyene ubaronke, urumva nyene ko wakoze. Rero ndiko ndakora kugira ngo nzoronka management. Rero no buryo nyene bwiwanje, nubwo bitabyoroshe, ariko nyene umuntu kugira ngo atange message shikira abantu benshi, bisaba kwitanga kugira ngo ubutumwa n'abandi benshi babwumve, kandi na cyane ngo ibya Yesu ngo ni ku murongo ngene wa muririmbyi. Ni bukebuke. Watubwiye aho dushobora gusanga ibikorwa byawe ku rubuga rwa YouTube, kumbure na Facebook. Ariko kandi uno munsi nk'umuntu yokurondera adafite izo mbuga, akifuza kukuganiriza kugira gushigikira mu mpanuro canke mu buryo yokuronka gute? Arashobora kunyandikira ku phone, natanga nimero. Urashobora gutanga kanimero kanje kugira ngo wifuza kunshigikira canke wifuza kumpanura, bivanye ushobora gusanga no muririmbyi akuze kunduta, hari ico mpanura, ico mfasha. Urashobora kumfasha, kandi twadushaka yuko uko dusumbasumbana niko tuba turushanya ibintu byinshi. Rero jewe ndi hasi, ushobora kumfasha kwampanura. Byaba byiza cyane. Ushobora gutanga kanimero kawe? Akanimero kanje ni 65 960 945. Hajya mu Kirundi wogerageza? Ndagerageza.
5 eh amajana 690 mhm amajana 945 neza karizo. asante sana bana inomero benshi mu kirundi zirabanikira neza neza nze kuyumvira iragoye nuko no munsi wo gutelefona kuri ino nimero akavuga ati Jiva nakunze indirimbo zawe nakunze ko nturirimbo ufise ijwi ryiza antuka ariko akavuga ati ivyo nivyo kuririmbira Imana bihebe uze ndaguhe nk'imiliyoni 100 uririmba imiziki y'isi ya indi usanga abakobwa bambaye ukuntu nawe nyene umeze ukuntu ivyo vy'Imana bivemwo ko uyu muntu cyane baza gatogucika oya yoncika yoncika kubera igituma yoncika ucawumviriza message naririmbye rero nciye ngenda nkacanjana n'ivyo umva ya message naririmbye araciye bigikoze mbaranje rero muri ngo yakoreye Imana bamwe bidibamira naririmba ugiye kudibama nawe ugiye kudibama nkabo yoncika bro ubutumwa watanze bukaba bubaye imvagusa mwe navuze ngo niwe wabwira umuntu gukura amaboko mu mpuzu urabanza urabe ko niyo mpuzu yambaye nuko Jiva ikiganiro cyacu gitera cerekeza hariya ku musozo ariko kandi umuririmbyi aragira abandi baririmbyi akunda igihe wari kurinjira hano numvise akaririmbo uri kuraririmba numva karandyoheye haya kavuga ngo iki ndakibuka neza Imana yacu niyo yo kwiringirwa ibihe n'ibihe aba mu mvura mu mwijima wituraburi Imana itabara nirambigwa kumva amase engesho yawe Imana itabara Imana yacu
ingabo nyinshi zizapfa kubwawe nta gikomeye imbere yayo zatangawe nta gikomeye imbere yayo oh imana yacu niyo yo kwiringirwa ibihe n'ibihe imana yacu niyo yo kwiringirwa ibihe n'ibihe nuko imana yacu niyo kwiringirwa nibo yamfashije bantu b'Imana numva ndaryohewe ariko jiva ku rundi ruhande narakunze ukuntu urongora mu gisirimba ijya mpano nayo ihuriye he n'ivyo buririmbyi ijya mpano nyene n'impano yo guhimbaza Imana byose byose ari bibi turashaka guhimbaza Imana yacu sawa mwamishwe
kuri kose. Jiva nafata kinene avuga atari kugushimira. Murakoze cyane. Kukwipfuriza umugisha no gushika kure. Maragize neza merci beaucoup. Twari kubandanya ariko umwanya ntutwemereye kubandanya. Mbona mu buhinga bw'ivyuma bamvunira akagohengo umwanya wahariwe kino kiganiro ugiye kurangira. Ariko imbere ko dusozera Jiva nukuri novuga nti warakoze ko twiyumvira ko katugendera hano muri Transisop Ministry TV. Maragize neza konyakira. Mwarakoze no kuri mwambire abantu beza. Kandi nukuri marabanyamugisha nukuri cyane. Nizere ko abadukurikiranye kino kiganiro nabo hari icyo basigaranye bakwize ko na cyane ko abo twari kumubushitse batubwiye ko hari byinshi bize kuri wewe. Nuko uyu mwanya wahariwe kino kiganiro ndabona ugiye kurangira ariko mbere ko dusozera agira akajambo ko gusozera ko kino kiganiro je nkunze kuvuga ngo hari bano bangu akajambo kanyuma kavuga upfuye kana akajambo gusozera kino kiganiro abakunzi bawe bakunzi b'ibikorwa byawe bakunzi bo guhimbaza no gutazira nkuko usanzwe ubikora mu yandi magiriza atandukanye uwo babwira iki? Ni kuvuga ngo icambere n'ukuri ndanezerewe mbanje kubashimira byimva mutima. Asante sana. Nukuri mwanyakiriye neza. Twakoranye neza. Ego. Nukuri byukuri ntimwaravye ngo navuye ruguru mu Ruyigi. Nako mwanyakiriye nyene. Ego. Hamwene wanyu, hamwene so. Ego. Nukuri neza. Hama icyo nobwira abakunzi banje nababwira ngo murushirize cyane kushigikira no gusangiza bino bikorwa niko ndakora mu bihereza abantu benshi nibabikora uzobushigikiye kandi uzovuze n'ubutumwa nukuri mu bikore cyane mushigikira. Hama ndashimiye cyane abantu ngaha abakunzi ba Transisop Ministry TV. Rero namwe bandanye mwisuka cyane hano hantu bakira neza. Abanyengabire no kuri mushike hano hantu mugaragaza ingabire zanyu muduze impano zanyu. Rero bango n'undi niyitinye nkuko bayivuze imiryango iruguruye mushike ngaha hama mugaragaza ingabire zanyu n'impano zanyu. Muragize neza. Urakoze Iva nako ni Jiva ari umutipe dukorana hano yitwa Iva urumva mwaciye baba n'inshuti. Yego. Nuko kwakira abantu neza ni kimwe mu byo Bibiliya itubwira. Twakiriye umuntu twaza ngo umuntu dusanga twakira mu marayika nico gituma uza kwakira neza uko namwe muba muri ntumwe Imana turungikiye kugira ngo mutugaburire ijambo ry'Imana. Burya bino bikorwa mu kubisangiza abandi banza bagehezegera twebwe. Ya twebwe tumeze nk'abakozi bo mu gikoni tugaburira ababosi ari twe twabanje kwigaburira. Burya rero twe twafashijwe cyane ndizera yuko nabagiye kudukurikirana nabo abadukurikiranye bafashijwe. Nuko niwasubira hariya mu ntara ya Ruyigi vuza kano ngo mu mitumba ngo ruguroya igihugu cy'u Burundi nta ruguru nta hepfo twese turi mu gihugu ciza kandi intara zose zirabise bisagara simake ca Bujumbura gusa n'igisagara ca Ruyigi naragishitsemo nasanze igisagara ciza cyane kandi cagutse ciza cyane. Nuko twipfuriza urugendo rwiza niyo umwanya wagera wo gusiga inzira amavuta kuko wagiye ntiyagarutse. Muragize neza. Murakoze cyane. Mwongere mudutangira intasho kuri bene data bari hariya mu ntara ya Ruyigi mubabwire muti abanyempano ibujumbura ari ahantu muzigaragariza ni mu manuke. Abo rero ni nabeshi. Ego. Kandi no kuri nizera neza yuko nibabona bino bikorwa baraza kugirwa cyane. Nizera wende ko bazokubita gaci bazoshika hano hantu. Cyane gose. Nuko reka dushimire namwe mwese mwariko muradukurikirana aho muherereye hose ikiganiro cy'uno munsi nano kirangiriye ariko akaryoshe ntikaraho kagiye nubwo kadahora mwitama ariko gahora hano muri Transisop Ministry TV. Wewe nimba kino kiganiro ico byagufashije cyo ufunda kuri subscribe gire partage abandi babone kino kiganiro. Umutumire wacu yari Jiva ariko kandi kuri mikro ya Jenyine Prote turakingiwe tubikabaniye tubipfuriza kubana yamugira ibihe byiza no butaha. Bye. Transisop Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.